Yola TV, Yola TV. Io abbiamo un cavallo. Un cavallo Stebat Masupageti. Nikagenda kubaza. Kubera ndaziye abakozi bava bavuye kwiba kucishaka kandi bakagenda hanze. Beho wavuye hajya gukora kubera. Chihajya nawe urankora cyahankore se kintu kuvuga yampemba mugabo ingorane z'uburya mu mama nakorera je yantera amakina ko afise mwe mu mbi itari nziza muri afise mwe mu mbi y'ubwibone aho hagira n'indi mwe mu mbi atari nziza Nyabaki yamaraya Arahaba umwe bavuga mu icambo ry'Imana. Ene babuja bamenya gute ko afise imwe muri maraya. None umuntu yahora azarambira ngo ndamubambira umusegetera hari umukozi w'umungu agenda kwamba imisegetera y'abadamu mu cumba mu gihe umugabo adahari ko aya mugabo ahari ko atambira ngo ndamubambira umusegetera. Nece shaka umva yashaka kumubambira umusegetera amahabira. Ndazi ko yaguma agomba ngo ninjire mu cumba ciwe aho nyene akazarambira ninjire mu cumba ciwe yambaye akamini mina gacama amagara kagoye yambaye akamini. Oya uyo si mabuja ukuri kandi ntago ari mabuja mwiza hago wari umvireza kubwira uhava uko aho utari burayi cyamu cyawo uhava kandi ntuzi impamvu yaguhamagara ntuzi ko ari urukundo ko atane gukunda afise umugabo wiwe hago ntuzi ko yarakomeye abaruti batandukanye gagoye turatandukanye mene nibazi ko ngata ariko bizogenda jewe nshaka uzonkorera akazi ko twavuganye mbere urazi guteka ibintu byo guteka nje nagenda byara bababoyi bose bo mu gisagara ca Bujumbura nje nabigisha ibintu byo guteka c'est vrai nta mjyani yimwe ntateka ushaka umukeke ndahugirira umukeke wumutse ukawurya nk'ifiriti chips mayaye abaka gohenda ryohewe kwa n'umuntu nkawe ibaze ko ndakwizeye utameze nk'abandi oya jewe je ndatandukanye nibaze nk'abandi ko bari tumeze kimwe mu cyumba cyawe yiki jewe sindazi umukozi hanze kuko n'umwana w'umuntu umukozi n'umuntu nkanje rero cyumba cyawe yiki uzonkora akazi neza murakoze usama bucaje no kuri nciye numva mwe mumeze neza jora nzo mu mama nakorera yandaza mu kazu kari hanze akandaza hamwe y'imifuko akandaza hamwe n'imifuko y'amaka akandaza hamwe n'inkoko yaratunze kubera akunda kurya amagi yarafise umunoho ico bita mu kirundi gitomo inda ndende icaka biri mu gitondo cyo yomvyutse nahora nuka amafyi y'inkoko amafyaka ariyo bita amafyankoko pesa kuri murakoze ngira mu mutima wanyu se ndubona turabaruzi ama kari kuri murakoze hamba twaza gusubira hanyuma hamwe n'ubuma ico cumba ko nawe umeze nk'uwumuntu oya je no kuruka umeze nk'urya yiyambika ubumenyi umugire jembe ndagahe bakirika oya natandukanye na umuntu uvuye ko jewe ndubatse ari twiyubashe ama ikigo cyawe ngiki ndibaza nsawa gose murakoze ko mwiyubashe we ntiyari yiyubashe zasubira ariko sambwira urugendo rwiza nanje reka mbe ndagacanganya go wabonye ziganja uzarezi kunaniye mu ijoro nyene zinga uribuka amasengesho nyoko yasenze amaziganja nazo mwamenye n'izi yasenze ngo yako ni yasenga ngo Imana yibuke imfubyi n'abapfakazi none ntanjye mwamenye ko muzazibaha kika kujanye kumara ndamuraba nyumvira ko adaseye bugese ubwishimwe bwo kutajya wikoresha ko nguraha muganyo kakarara senga ngo Imana yibuke imfubyi n'abapfakazi ngo bazagira shinge narubwira abatarose ico bafungura ngo Imana barose mugamwe mubimenye hewe hajyanyo kabari ko arasenga cyangwa bari ko aratuka Imana uramubwira mama wawe ati mama Imana yarambiwe no kwa muyituka ngo yibuke imfubyi n'abapfakazi zinyanja tumena urabahaba nabo bateke baje tutarabimena nyokari kazi none butse buke sinobyumva utarinze ko nkankamira urifata neza ku kazi ntuvuga buke nta mutima ugira kandi ga wifashe neza mu gukacuka nkama ku kazi wovuga ngo ufise umutima murase nobyumva
kandi wowe uransese Sa? kandi wowe uransese Uvuze ngo? wowe uri kuransese Aryo shekewe wapsigowe utumubani haho ukanavyimba no munyama no byumbi. Wowe uzomera nka so wanyu wamukoshiwe. Kandi wewe urasa no nkuruhinja nkarujyaga ma. Uyankura mwakano kazi ko mu gikora. Uruhinja nkuko mugana je nije nagira inde. Cyamatonga ari wacu ahano yarima sino gwiteza imbere. Nariko ndaronka ibihumbi 30. Ewe wapsigowe ura. Igihaha kiraho. Ash. Mana yaraheza giye nyoka tameze nkawe reka niteke. Sawa. Karibu mama. Urabitse neza. Ego ndashimye. Ureje gukora. Nako ndagira isuku byo ngaha. Ash, nanze wayishije ndibaza. Ibintu bimeze neza no. Ndashonje. Ashaka yabagu. That's Kombira wewe. Sawa. Ndashonje. Mawe tasa. Ndikombira wewe zanifungwa fungura. Nema buti ngomanda kugaburira no kubona. Mawe tacerera kungerageza. Umuntu ashobora gushaka kuri. Nene mawe janchumure kumwe niko ndakugabuririza saje. Ndagusa. Mawe tacerera no kuri njano ziguha mugaje ndiko ndatinyica ijambo ry'Imana rivuga. Kuva geje abo Imana zivuza kubagaburira. Mawe uca kujambo ry'Imana je ritanyemerera gukora icaha nje ndenga ku mabwirizwa y'Imana ngo Imana kuza kugabura umuntu. Soma mu Bikorinto ba mbere. Yanditswe ivyo bintu. Muri 2:11 ku murongo wa 33. Wewe ko uzi gusoma soma. Abikorinto ba mbere 11 ku murongo wa 33 havuga ngo nuko bene data uko mukoraniye kurya mubanze murorerana harimo ubukwabu butatu. Arashatse kumbwira iki? Cyatse kuvuga ngo sinshobora kukugaburira umugabo wawe atara n'umwana wawe atari ngaje noneho uri cya mugabo wanje mwavuga amasaza kuzi umwanya wose yozira kumurindira musangira ugumize umutima mu nda ntukora icya zatsinzanira byo gufungura none mabu ucumujwe n'injya fungure ndagusabye ugumize umutima mu nda ureke gushira umuntu ho kundi inda bari zo kuzuka Imana kurenga ku majambo y'Imana niyo twavuga icyo na umva nivyo nasumye je nkoshiraho ubunoho yakuperekesha umutwe none mabu cyo ko ndabwira ijambo ry'Imana rivuga ndabamenegesha umutwe reka ndadenda ko kikaba basi fata paracetamol namba ndakumenekesha umutwe. Yola TV, Yola TV.